Sheri, ndishimira uburyo mfata. Ndakwishimiye cyane. Yewe nabizina ko ndakwemera wewe. Urazi. Ubuzima bwose narimbayemo. Sinabwa umuntu mwiza nkawe. Nambari. Wallahi. Yakoze kumushimira. Bikora bien. Ndarota cyangwa ibyo ndiko ndabona nyene biriko biraba. Sheri ni wowe ndiko ndabona byangu. Ibinyene nivyo nkoreye. Oya yesheri rukuri. N'amasezerano yose twahanye. Sheri urabizi ko ndakukunda ndagusabye basomba barira. Uri kuri ryamika ninge nubona unteranije. Soka sitagushaka. Papi, hano yaje? Papi wabaye iki? Nibiki ibintu urimo? Amatabi papi ibyo nibiki? Nibiki we wabaye iki? Nibiki wabaye kwanza bwira wabaye iki? Ibintu by'inzoga reka kuri inzoga reka nibisese. Reka tunzoga basi. Reka inzoga sawa muge ibintu by'amatabi wabyandukanye gute? Wakikibazo we papi. Saka. Nibiki? Sabuze. Inzoga sawa turagura n'izindi wazi inzoga nanjye ndazifana. Itabi vrema. Nana rutaya ahubwo kikatunzoga none byagenze gute sawa mbwira ufite ikibazo nyabandi kweli wabaye iki papi kagago agakoba kakonze ufite ubukobwa mugendana ari bwinshi sina ubukobwa bwinshi ni bwinshi cyane kubabona kakugizene agakobwa reka ingi tujya mu nzu bimbwiye neza ingo mana yanjye bino bintu birabaho Ndagufashe nyine muri nene. Shonga nditose yekwe. Shonga ndi tane tudashasha. Nabane daruwa. Papio. Yare, Ngoni biki? Mama. Papi yongera. Atirongo kagakobwa nkagizene. Karama. Kagugizene. Ushika uyahuza inzoga nkuko kose tena n'amatara. Inzoga. N'amatara vraiment kuko ugaze tambira nibiki? Nibiki? Nibiki?
Nibiki byabaye ibi? Ibiki byabaye? Wowe uri mu chambre yanje gute? Ihangane ibiki nawe? Ndakubaza uri muri chambre yanje gute? Urumva ibyo wakoze ntabyo uzi. Jewe nkori. Ibyo wakoze ntabyo uzi rero. Kyama shari bicyama kandi uko byatse ntabyo kumbyuka. Wakabakabaye no wabikoze. No wabikoze wenyine ubwawe. Ibyo wakoze urabizi. Shakonzi yuko ari je nahora ntakunda ishure we kutagitonda byagenze gute turazi ko tumaze isomene yose twiga Sawa pibu sinde mu by'ishuri warahevye ngogaruka gusosa ifu byagenze gute gasha ko mbona umengo uranagwaye nikashari kawe ntuza nta makuru kwisi byagenze gute nyene uribuka mu mbona kugira ko nashima umwe naguha ipasi ujya nyene uravuga papier ujya nyene byagenze gute ko nabona mwari mutagase gashahu gashari ni witwengera babwo nta makuru kwisi byagenze gute nyene urabona ko nena kugiye ko nena mushima mwese mukundana ewana ibintu aramavuta nyene ndamutelefona ntanyitabe akanyirengagiza ngamusaba tubonane ngo ari mu bindi gasha konze umuhungu atokwirengagiza ata kintu mwapfuye gikomeye yoba yakwanye icyo ujya muhungu konzi nawe atamutima mubi yigirira ikareka shangira ntashaka shawe yakwera ntiyokwanga ahubwo no bibaza wewe ujya muhungu ndaza kunza kunda nabi ntiyopfa kwanka umuntu wapi jewe rero byarambaye ko rero nta nkunda ubwo rero je ndaza kuja kumuraba ndamubaze ikintu yoba ari karakwimira umwanya ko ntibitahuriza se nawe uza kuja kumubaza ndabizi ntaza no kukwishura wewe oya no muja ntiyonyikawusha ntakabikiuja ubwo ajya ko twamana kareka shani hatari Pio, vipi? Pole sha. Ko wicurikiriye gashani niki? Ibizi byamba ko yibisi sha. Wapi ntavyo namenye kweri. Habaye iki gasha? Muvyabaye hagati yanje n'amavyo wamenye. Rahuma. Rahuma kweri. Rahuma kweri burya nawe ntamerewe neza. Siwe wenyene utamerewe neza. Rahuma amaze nk'imisi nk'itatu atavyuka. Sama nijurazi kumeze abantu benshi bagumafura ngo nije ngo napyepyira mu nzigo ngo ndabifata kutariko wamye ngo nje gusaba imbabazi ngusubire ariko buje je muri inzu mpemukira nyine ndemera mugabo nawe urakunda nawe ikibazo cyane ukunda abakobwa benshi niyo ngorane ufise nujya wamukunda ari wenyene sha twagendana nawe mwe ntubizi utabeshe ntubizi none ibyacu ntabyutse wese ndakwizera kwera ni kibazo cyansi byaranse ko nanjye ndabyikura mu mugabo yewa sinshobora kumugarukira zemera ngo ngwana nikigisha ndumva byarakomeye kwera je ndabona ko ibintu by'urukundo rwanyu narahuma ndabona ntibizoborohera ngiye muhira burya nje kukuraba burya niwe nayigiye kuraba byane kujya ndamuramutse burya nsanga ewana ntavyuka kweri ntavyuka ibintu je sinzi ibintu wamukoreye kwe amazi imisi ibira atavyuka je nta bintu namukoreye muri microzi ingene byagenze je mbega shamwe mwese ko muri abagenzi banje ivyo bintu mwashwanye mwapfuye ni biki imagine je naragiye kumuraba nyamusi azi yari musi yasivye school ndacenda ngiye kumuraba nyene bisanzwe surprise urumva man nuguruye muri chambre yiwe mbaza ati nabonye wabonye ikigawa muhungu umuntu burya ni hamwe umuntu atakwiyahura hari ibintu ubona nawe ubwenge numvise umenga burakatiza gute gasha imagine nasanze baryamanye n'umugabo iyo aba yari n'umusore bari umugabo wa mutipe ngo aho hepfo kuri boutique ntawe uzi
bita Raoul. Raoul Raoul. Chachi boss meni gifise abana babiri hayi agucitinga ku muntu yubatse Nubu ivyo bintu byaranze kumva mu mutwe ndaryama nkabibona aho ngiye hose ndabibona nuko nyene sinabanaga wa muhungu ndumva n'ingorane kwe je sinanzi gukora aho mayo gukora nk'ivyo kwe je nabona mukundanye urukundo rwanyu ruzora cha pore sana kwe urukundo n'ingorane kurange nukazurihangana gusa sinanzi gukora aho mayo gucamo nkuko pore sana kwe byoroshye na gato nawe ndi mukobwa mu buzima reka nzora wankunda oya bizotinda bikuve mani abana jere karonda abe nceho wewe nyene nukuraba ukazura bicamwe ivyo bintu naho bikomeye n'ingorane kandi sawa poa Kuri ngano. Pori jenganye ndiko ndifatira akayaga. Nawe kumberesha. Jereka birarenze. Sana. None. Yo musi wala bafashwe n'ibiki. Atari sina kugenzi ya stress nyene zijya. Amanye warakoze kucuna je waramfashije. Gusa rero byarangiye nabi. Kijya mukobwa byaciye mu byaraheze narayibagiye. Sure. Sinina rema nk'abato. Kabazo kariho. Kabazo kameze gute nyine ko ari byo nshaka kumenya urabizi bitameze neza nanje usimera neza. Simera neza vraiment. Habaye. Burya nasanze narasana. Ndafise indi uri kangara. Nibikino yose uribona uri kurazunguza umutwe nk'uko wowe uko nyene nuko ukazunguza umutwe. Tuza gato. Kubera iki ibintu biguma biba kuri jewe? Sijya mbere bikubayeho. Oyaye siko mvuze. Nyine ibibazo byanje ntibyigera bihagarara. Ejo ngo muri famille havye umuntu w'ibikini mukobwa yabone ibyo yabaye hama nawe nguraba. Nenzi kuje ko. None utaretse kubikora none. Ubizi byabaye nari niborerewe bigenda kujya ariko rero wiborerewe Musi no kuvuga n'iryo jambo wiborerewe tuza basi ndakwega igende tubigira babizi rero kusanzwe bikundira na gari gadi wanje mana yanje zonita oya urabizi nyene nerere yadushikiye twese kandi nanje siniteguye kuba papa kwera imye misi ureka rero ndakwega ingene tubigenza gute utabonshora bavoma usanzwe gadi mukunda kandi nawe ndazi nubwo ujya mu tipe afise umutima mwiza nta kuntu na kumwe naho murabajama yowe asanzwe atanakwimba muri birenze ariko ndazi ugiye kumubwira ko ufise inda yiwe ntiyoko yakana bya inda yiwande ishira kuri sheri wanje gari navuze nyine nuko nyine none yerere yarabaye none je siniteguye naga tukudaherutse kubikora uyaranje uramusigurira ati basi wewe ndaza afise umutima w'impuhwe azokumva please harimo urukundo cyangwa uriko uranyikura wasi ko kwikura ariko muga nanje n'imisi niteguye nagati nawe yabimenya ndusha n'ubuwandi navyo azomenya mva yo bimenya gute musanzwe muryamana arabizi sako de kuryamana kera mara yanje we nabintu kabisa sindabibona neza gusa ndabizi neza gadi arankunda ndabimubwiye ntiyonyihakana nasivyo nyene ndiko ndakubwira gerageza okay ntaco reka nzobijemo ndabe sawa nuko nyine none bizosha bigenda gute je nawe rero kinyi numva no mu rukundo rwanyu sinzosubira no kwinjira numva ico washaka wararose oya yesu kuvyumva none wumva vyogenda wamaze kumubwira ko ndariwe wumva je no garuka gute yanje we nyine niko bimeze ubuzima budutwara ko tudashaka mugani nawe urarenze kabisa utumye mpamukira gadi nongenda muteko ibaze nk'umwana cyavuka badasi asa nawe nje navyitwara mu gute uribaze nk'iyo rero kare untayemo vraiment
inkorere nta gusavye yawe ngiye musiyondeka gutwara muri chambre kamana ariko mbaye iki je regrette kandi none kweri kuguma wiburisha Jesse mbura urabura vraiment ikintu umwanya kugira yenda kuronka nini cye siva kuki Jesse mbura ahubwo nuko ndondeye ndazibona nkabi byoroshe oya ndagira ifu nko kurondera nkaguhiga nkakubura uguma wizimbisha ubura ni kubera none kwanza aho uri kurandondera iki ariko ndakurondera iki nena muri mbi ndakubwira bo ivyo mbwira mbengo ntifashe ku buryo burondera nkuko ndondera namakuru fisi amakuru wigirira ahubwo nibikirera wigira ngo ndetse wanjye kufise ngo ufise umukobwa ngagukunda ibyo ushaka ko uburakura mu mutwe aho ruhaje ndakwemeye gose ndafise uwo tuvyumva kumwe ndondera nkamwiha urumva ufise ngingugiranye je ndafise uwo kura mu mutwe ngero kura mu mutwe mubikirera ubu ndagufise aha kumba n'ubunyene gusindike pine wenyine aha iyo mwana wiwawe umuki umwana wiwawe umwana yego reka gushaka go finata sinate gute fisi ndayi wawe nakutavyumva fisi ndayi wawe none nyanda yagiye gute mu muhebuye yaje guturuma ntitwaje ko wenda kuzi uri umugabo ngahanya mu muji wigira ibintu byose ushatse nimba ntitwaryama nico twaryama ntaduzi ndavyara nimwe kabiri gatatu kana gatanu si nyinshi ntaduzi kanakubwira ntaduzi haracike dutwikinye igihe twabikoze ni cyakira cyane ni cyakira n'ibyabaye byarabaye inda iriyo kandi ni gwawe uyu munsi uraje reka ibintu bihakira cyane reka byemere nibyo reka umenye ko ufisemo inda yiwawe wakuvuga ko gushaka ukora mu mutwe ukibagire kuko ubuye ndi nk'umugore wiwawe mbe imaze amezi angahe inda yawe none gashaka uzompungira naho uzonyanka umwana wanje uzomukunda beho gumumbwira ngo iby'inda iyo ndi imaze amezi angahe none igihe duheruka kubonana ntacutse umviriza je ndahazi amezi aheze ndayazi werinde tuzobiraza zo control nsanze ari gwanje je umwana nzomwemera urumva gonye nanje ari gwanje nta ngorane ni gwawe nireka turindire nta kibazo ni gwawe nta kibazo yego nagukumbuye wewe wari wantaye mimisi tena urangyohera buri kengo urankumbuye nibazana reka gukumbura gute herengere nagukumbuye sana bidasanzwe so urazi impamvu nagutumye kuri uyu munsi nshaka kugira tuganire kuri cya kibazo twari ko turiga wa munsi cyo gushira mwana kuri gadi ikibazo hari ukuntu nasanze ko bari ubwa burenze bwa mbere bubaho sinobaho ntuje nakoze ikintu nk'icyo narabyiyumviye ko wambwiye umwana yovuka dusa byogenda gute sanga ni ikintu nyine kitarakorwa n'umuntu n'umwe umva rero kuba byarabaye ego nikosa kandi ndanagusaba imbabazi n'ibintu byabaye ndazi nawe ntwari wabyiteguriye kandi nanjye sinari nabyiteguriye ariko umwana wacu ntiyoca bigwamo reka niyemeze uwo muhari nyine ngende muri famiye ndabivuge ikintu rero nagira nshaka kumusaba ngenda gusabe uzoba uhari dimanche yatubisigurire grand frere ndabi ukuntu nyine yobishikanira muri famiye kuko ndabona nta kintu norenza bisigura ko guard wanje ndamuhombye mureki amahoro nawe urumva ni ukumushyira ku muzigo kandi nta rukundo rwo barurimo ngaho turakundana rega guard n'ibyo byo gukundana je ndabizi ko guard nawe afise ubundi yikundira si umugenzi wanje none ntitwamana
Sundi turaganira je ibintu byose nuko nubera wowe wampinga ibintu byose ndakubwira umwana ushaka kubyumva nubwo ugira gute ukamenga umwereka ko umukunda God arafise umuntu bakundana Ashi ivyo bintu nivyo mugani God disi ndamukunda. Mugani kubera umwana wanje kweli. Okay, sawa nta kibazo. Hama uvuze ngo grand frère wawe tuzomubwira? dimanche Tumubwire. nibyose ega n'imyaka muri famille bimenyekana numva vyogenda gute muri famille umwana kwazoza muri famille bisaba ko biba bizwi sha tumenyesha hakiri kare Nene sipari wazakazovyakira gute? Kandi bimaze kumenyekana gata cyabimenya hakiri kare. Nzi shaka terabimenya ubunyene. ntubizi we nakubwiye muha amahoro God muha amahoro Ni kuzombana gutega amahoro. urukundo rwiwe Ndagowe mana yanjye. Una rero grafere cyari cyatumye umunsi nifuza yuko twicara tukaganira bisi ikintu kinkomereye kweri Ikintu kimeze nyabaki. ikibazo rero cyabaye ikibazo kinkomereye sana nyine sinumva n'amajambo nabivugamo ariko byarashyitse gukora ikosa nyine sanga amuteye inda Uvuze ngo ugire iki? byarashyitse nsanga nateye inda kure Inda uyiteranye. nicyo gituma wari hano Wabonye ngomba nkwege. Ndakubwira witware neza mu kamengo ntiwumva. Ubu izo ngeso mbi ibyo nivyo wadukanye. Neho nzobisigura ngwiki. Muhera nzovuga ngwiki. Cyari mu babanyi kuduteranije n'ababanyi nzobisigura ngwiki. Urafise ubushobozi webwo kuzomufasha. nicyo gituma nasaba imbabazi Ibyo umva byumvikana byo. turabizi nta wundi muntu ufise nobibwira ni wowe warandize kuva kera urantunze n'ubu nta wundi muntu mbona nobibwira nicyo gituma Ico ni ikibazo gikomeye. Mwabwe ati tekereza cyangwa nuko n'umuntu yagwaye wisanzura muri byose. ndagusabye aba ari wowe wumvimfashamo nta wundi muntu imbere n'inyuma mfise nobibwira urabizi kuva kera niwe wamye ingwanako kandi ndagushimira ibyo umaze kungezako ndagusabye mfashe no muri iki kibazo no muri famille sinumva ikungene nobivuga bari wowe ubimfashamo Friend biragoye. Muga ntacu. Reka nzogerageza ndabisigure buke ndabe ko muvyemeye. Mugabo namwe manze mwitware buke n'umuci wo bishira hejuru. Anje nzora muga ndazi bizogenda neza ubwo nazogisigura buke. ukuze cyane